kumbe voilà nkuko na Dr. yavuze ati Big Rise cyane. Well, thank you so much. So Black FM novuga yuko ide yatanguye kuva kera. Ndavyibuka hari mwaka wa 2017 batari mwaka wa 2019 ndibaza na 2018 by the way. Ico gihe nkikora kwindi samirizi twati kumwe na directeur nyine kuri Buja FM na Mvise na media twa Bujumbura TV. Niyo twatanga guhura n'umuvukanyi wacu dukunda cyane CEO Jojo Town va muri Amerika. Call him Young Jojo. Jojo Town ubwa mbere dusanga dure ku bintu bimwe duhurira ku myaka tuvuka ko twese twanganya imyaka burya je nawe nubwo nsumvya vyinshi. Nubwo boss ya Mari boss. Urashaka kumenya imyaka yawe ya nyene radio. Foka wana mumva kabijya. Ntibinyegeje kuko yamabivuga kandi bose babivuga. Ni radio wa jeune ko mubizi. Twese aba jeune ndibaza ngo nadusumbangira ikivumbi wenyene gusa ndibaza. Sino yavutse itariki 30 zo kwezi kwa 12 igihumbi kimwe cya 1995. Ofete abantu benshi baratangaye. Unamubonye Black FM ari abagwiza atunga bakomakomeye amazina. Barabitiriye abagwiza atunga batandukanye. Ariko urumva ko watanguje Black FM ari 85. Nibaza yuko ngira ico kintu na president Chumvise utanga. Chef de programme aratwenze. Chef de programme razi myaka somba nyeni radio. Siwe bamuhaye. Baratwenze man. Rumba Keri. Keri ntari soka afise yigabira. afise amahereni ntaco na net. Rumba birantangaje nande sinzi ko boss ari petit frère. Gabo bitaje ko yonyirukana. Rumva ko biryoshe cyane gose. Ni bimwe nyine n'umukuru w'igihugu yamavuga ati nyabu nateza imbere izo mpano zanyu